Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bakeya bamaze gutahura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi, kandi batahura ko ariwe urya igiturire gusumba abandi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko societe civile ndetse n'imenyeshamakuru bitandukanye bikwiye kwihuza amaze bikarwanya uyu mutegetsi umaze igihe kinini azingamitse igihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru turaza no kubabwira amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho urujya n'uruza mw'ijoro rwahagaritswe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe mu kwikeka ko hashobora kuza imirwi yitwaje ibigwanisho ikarwanya ubutegetsi bwiwe. Ariko ikibabaje ni uko ibyo byakozwe mu ntara zihana urubibi n'igihugu c'u Rwanda nka Kirundo. Benshi bakavuga ko bifise icyo bigamije, kandi benshi bakavuga ko ibara rishobora kugwa umwanya uwari wo wose. Navyo nyine murabikurikira mw'idonido ry'amakuru. Turaza no kugaruka ku makenga abagumyabanga bafise ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho benshi muri bo bemeza ko ashobora kuba afise ikibazo gikomeye cane, naho umugambwe utava mu gacerere ngo bitangaze, ndetse benshi mu bagumyabanga bakikeka ko ashobora kuba atakinahemba umwuka w'abazima, naho bamubonye agaruka ariko barategereza bakabura ko hari ikintu avuga, ndetse ko yigera ahurira n'abandi bagumyabanga aho baba bateganyije. Bakaba basaba umugambwe kuva mu gacerere ugatangaza ukuri ku byashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Societe civile muri hehe? Perezida Evariste Ndayishimiye yarasubiriye gutangaza ko ahangayikishijwe n'abasuma buzuye mu ntwaro yiwe, aho ari mu ndwi iheze mu nama yo kwiga ubuhinga bwakoreshwa mu kurwanya igiturire. Perezida Ndayishimiye avuga ko muri Munyonyo 2024 hari habonetse igitoro cyamaze amezi 4. Mu gihe igitoro kimaze iminsi ari umuzi w'ibuye, Evariste Ndayishimiye yemeza ko kinyegejwe mu mazu y'abantu, ariko nta numwe avuga muri abo bakinyegeje. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko umushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ubutare bwubahutse gutanga raporo ko Burundi ata mwimbu na mukeyi w'ubutare bwaronse. Agatangazwa n'ingene ibyo bintu bivugwa kandi mu gihugu hariho ibyimbwe byinshi by'ubutare. Amakuru dufisiye ibyemezo aremeza ko Perezida Ndayishimiye asangiye ibirombwe na bamwe mu badandaza ahora yagereza ubusuma. Akarero twotanga ni Mayondori mu birombwe by'Imuyinga. Umukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye
arakekwa ko ari we nyine sosiyete yitwa Prestige yahawe kurangura yonyine ibitoro biza mu Burundi. Iyi sosiyete iravugwa mu busuma budasanzwe bw'amafaranga y'agaciro akurwa mu banki nkuru y'igihugu BRB ariko igitoro ntikiboneke. Amarwi adusumira iyi sosiyete yoba iherutse guhanwa n'abategetsi ba Tanzania bayagiriza kwiba amakori bayishyize kuri liste noire mbere n'ubwato bwayo burimwo igitoro kivuye muri Benin bwaciye bufatirwa muri Tanzania. Imvugo ya Ndayishimiye iboneka ari iyo gusinziriza abarundi, aravuga abasuma ariko ntafate. Mbega umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yatanze iyo raporo yarakamaramaza ku butare yoba yarahanwe? Yohanwa gute ari we abitse amabanga ya Ndayishimiye muri ubwo busuma? Sosiyete sivile muri hehe? Perezida Ndayishimiye arangiza abaza iyo amashengero na sosiyete sivile bari kubera batamufasha urwo rugamba. By'ukuri ntazi iyo turi. By'ukuri arakeneye kumva ijwi ryacu. RPA yahora yama ishira ahabona amadosiye y'ubusuma yoba atazi iyo iri. Arakeneye kuyumva. Yarivugiye ko arangwa n'ubujanja nta murundi agihendwa n'aya majambo atagira ingiro, agomeza atangaza atagira ifatiro, amajambo yo gusamaza abarundi, amajambo adafise aho ageza igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo arakwiye guhagarika kubesha abarundi n'amakungu ko hari abantu biba igitorongo kuko atamafaranga igihugu gifise cyo kukirangura. Uwo ni umwihwezo w'umuvugizi w'umugambwe MCD aho avuga ko iyaba igitoro kihari gikwiye abanyagikeneye bose boheza bagagura amaritiro bashaka, ahubwo na gike cyari cyabonetse ngo catwawe n'umukuru w'igihugu nyine hamwe n'umuryango wiwe. Ibyo uyu avugira umugambwe MCD akaba yabishikirije inyuma yaho Prestige Ndayishimiye yidogeye ko hari amaritiro y'igitoro arenga miliyoni 30 yanyurujwe n'ishirahamwe Sopebu ryari rishinzwe kukizana mu Burundi. Ku bwa Epitas Nshimirimana rero ivugira umugambwe MCD, abarundi ngo nibo bakwiye kwifatira ibintu mu minwe, bagaturira igihugu kigeze mu manga, bagatabara igihugu kigeze mu manga, ndetse bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzingamitse abarundi mu mpande zose. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ubujanja n'ubuswahili bya Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tuyabandanize ku nkuru irebana n'umutekano, aho mu ntara ya Kirundo atamunyagihugu wemerewe kurenza kugenda mu ijoro. Hatanzwe itegeko ryo guhagarika uruja n'uruza mu ijoro kuva mu ntango za Ruhuhuma mu ntara ya Kirundo mu bumanuko bw'u Burundi isanzwe ihana urubibi n'u Rwanda. Hari itegeko rigabanya amasaha y'uruja n'uruza bw'abagendesha amapikipiki n'abanyagihugu. Iyo ngingo ikaba yafashwe ku mvo z'umutekano mugabo abantu ntibihurizako. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuhuma abategetsi mu ntara ya Kirundo barashizeho ingingo zigenga uruja n'uruza kugira ngo bakomeze umutekano. Urongoye igipolisi mu ntara yarashizeho isaha ntarengwa y'uko amapikipiki yose aba yavuye mu ibarabara isaha 2 z'ijoro, mu gihe abantu nabo basabwa kuba bari mu mazu bose igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo ije gukinga ibitero bishobora kuba bikozwe cane n'igisoda cy'u Rwanda. Iyo ngingo ije mu gihe hari icuka kibi kiguma kiyongera, kukaba ari ukwicungera kugira ngo hakingirwe umutekano w'abanyagihugu. Akarusho karibonekeza mu mutekano. Inyungu zizanwa n'iyo ngingo ziribonekeza. Abanyagihugu benshi barabona ko hari akarusho mu bijanye n'umutekano na cane uravye ukuntu amasanganya yo mw'ibarabara yagabanutse. Imbere y'uko iyo ngingo ifatwa intara yabonekamwo amasanganya nka 10 kundwi, ariko ubu ico gitigiri caragabanutse cane. Abagendesha amapikipiki birabahombya. Naho iyo ngingo isa n'ifise akarusho mu by'umutekano, irafise ingaruka ku bagendesha amapikipiki. Basanga umuriro wabo
basanga umurimo wabo utakozwe neza. Amasaha yo gukora agabanutse baca binjiza make cyane, bigatuma kubaho buri munsi bitera bibagora. Ibyo bikunyurwa n'ubukene bw'igitoro butuma bunguruza abantu akazi kabo kanka burundu. Tuve ku nkuru irebana n'umutekano, amakuru yacu tabananize ku biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho abagumyabanga bibaza aho ari ndetse bakaba bibaza impamvu atagaragara. Makamba ukurindira kudahera kandi kw'igiciro kuri Reverien Ndikuriyo ataboneka. Harabaye ikoranwa rikomeye ry'umugambwe CNDD Makamba yegeranije abanywanyi benshi b'uwo mugambwe baturutse mu makomine menshi, ariko kuba umunyamabanga mukuru Reverien Ndikuriyo atarahari byatumye haduka agashavu n'ibibazo kuko ritari irya mbere asiba mu butumire n'abanywanyi biwe. Ku wa gatandatu wa 22 Ruhuma, abanywanyi ibihumbi ba CNDD barakoraniye ku bwinshi ku ruzi Musindazusi muri komine nshasha ya Makamba. Kuva mu ijoro ry'ubuca bwaho, imirwi y'imbonerakure umuhare w'urwaruka rw'uwo mugambwe yari yabonetse iriko irayerera ziririmba indirimbo zihayagiza CNDD. Ubwo ruja n'uruza rw'ijoro rwarateye amakenga bamwe mu banyagihugu. Bararindiriye barabura bakoresha uburyo bwinshi. Nubwo bamaze amasaha menshi munsi y'ibiti biri ku nkengera z'uruzi Musindazusi rugabura intara ya Rutana na Makamba mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wo mugambwe ntiyigeze aboneka. Abanywanyi bavuye Ikibago, Makamba na Kayogoro bari bagize ibirometero byinshi bizeye kubona Ndikuriyo. Benshi muri bo bari bakoresheje uburyo bwinshi mu kwiyunguruza no mu gufungura. Bamwe bakaba barakubiswe n'inzara n'inyota mu masaha arenga 24. Umwe mu bari ngaho biboneka ko yari yababaye avuga ati, bari batubwiye ko azoba ari ngaha, twamaze amasaha n'amasaha mu nyuma tugenda nk'ibimaramare. Ibisubizo byinshi bitera ibibazo. Si irya mbere ibintu nk'ibyo biba. Haraheze indwi zibiri abanywanyi ba CNDD bari batumwe ko ku kibuga ca Gisenyi kugira ngo bakire Reverien Ndikuriyo mu gihe hari urukino ruhuza Aigle Noir n'umurwi Messenger Ngozi, ariko ntiyahaje. Ibyo bisebo byisubiriza bituma haba ibihuha ku magara yiwe. Kubera iki hari ibinyegezwa nk'ibyo ku magara yiwe? Nimba yaratoye mitende kuki atiyerekana? Niko umwe mu banywanyi yibaza. Ingorane mu mugambwe. Ibisibo bidasiguwe bya Reverien Ndikuriyo biratanguye gutera imishamirano mu mugambwe. Bamwe mu banywanyi bariyamiriza ibinyoma n'iremetanya bikorwa mu kubesha mu bikorwa by'uwo mugambwe. Uwundi munywanyi avugana agashavu ati, twagiye ibirometero byinshi ku busa, harageze ko uburongozi bw'umugambwe butubwira ukuri. Hoba hagiye kuba kutizerana? Ibyo bisibo byisubiriza birahakwa gutuma abanywanyi b'uwo mugambwe batakaza icyizere ku burongozi bw'uwo mugambwe. Mu gihe hatariko haratangwa amakuru nyayo, ibibazo bica biba byinshi n'agashavu kakiyongera. Kazovuga nimba CNDD izohitamwo gutanga umuco canke kuguma mu gacerere. Amagara akikujwe n'ibinyegezwa byinshi. Haraheze indwi nyinshi amagara ya Reverien Ndikuriyo atera kwibaza ibibazo byinshi. Ukubura itangazo ry'uburongozi bw'umugambwe no kwama bihindurwa kandi byari biteguwe ko aboneka bituma amakenga yiyongera, haba mu banywanyi no mu bandi bose. Mu gihe umugambwe babona ko uko kutaboneka ari ibisanzwe, imyidogo iguma iba myinshi. Bamwe mu barabafise ubwoba ko ibyo bishobora gutuma umugambwe CNDD utakaza ingufu, cane cane muri iki gihe himirije amatora akomeye. Kumenyesha uko amagara yiwe yifashe bisa nuko ari nkenerwa mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'ubumwe mu mugambwe CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.